ikibazo muze ko ari kwa mutima kandi kiboheye abantu benshi babohewe amaboko umugongo n'akabwi k'abantu batarenga 11 akabwi kihaye kwiba ayo matongo abenegihugu beneye nk'uko mubizi nyakubahwa harabayeho aho igihugu cyibwira gushaho akabwi kanyabaranga ibyo birahava akabwi baravaho kuvaho umushikiranganji w'ibara hagati mu gihugu mu 2016 zatariki 2026 arasohora ingingo y'umushikiranganji iporta des habitations isetiye n'abaranga. Inyuma yaho n'imbere y'ibyo biba abenegihugu bene ayo matongo twarituye sentare ikimanza za leta tubura na leta kugira ngo bikunde duhe imizibukiro canke gusubiza amatongo yacu kugira tuyakoreremo icyo twoyakoresha. Urubanza rero barukibandanya gushika naho umushikiranganji yafatiye ingingo y'uko kaburi kanyabaranga kavuzwe. Urubanza barukibandanya. Urubanza bagiye gusozerwa mu 2017 mu kwezi kwa kabiri. Aho naho nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yafashe ingingo ari muri centre Swedwa itariki 17 z'ukwezi kwa mbere yuko amatongo yaho kuri Kanyabaranda ayashikije bene gihugu beneye mu nama ya organisation n'abenegihugu akomine muha ari aho hiyo muri centre Swedwa. Inyuma yaho ubanza kuza politiki uretse baje barafutisha baza bafutwa sentare ikimanza za leta administrative irarukura umunone imanza ziburanishwa n'iyo sentare. Imbere yaho uwo mubi navuze wa ako kabuka kizura abacunumwe bari bamaze gufatira ingingo bataramenya ikizova mu banzi swati tuzohabisha kababaro cyakizosuzwa matongo yacu ako kabwi mu 2016 itariki 23 kabonye umushikiranganji w'abagati yafashe ingingo nako kaceki inama yako kabesha abenegihugu bene amatongo bashize ishami zari tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2016 baca bagira ico bitanira nka assemblée constituante ngo bayita mu misati. Hanyuma inyuma yaho tariki 23 barakoze ibintu basubishira hamwe abene amatongo yabuza kuri Kanyabaranga bukeye bwaho 24 baca bandikira directeur general wa urbanisme ayico yarishwa urbanisme ubuhare bwavuke bamusaba approbation ya le plan de viabilisation du site de l'accessibilité de Kanyabaranga. Tariki 24 bukeye bwo musaba yabizonena bashimisha 24 bagize le 25 baca ko kabuyeri kashaka gasinyira amasezerano na entreprise yitwa Ecogel bayiha marché viabilisa le site. Ayo matariki atatu niyo ushaka kuhagarara 23, 24 na 25 z'ukwezi kw'icumi 2016. Muri iryo remeranya bagize 23 ngo bashizishira hamwe bavuze ngo ibitongo mu barigize rimwe mu burimi bwari bukiboneka mu mwenegihugu wese mu viabilisation bazoronka itongo ringana n'ubundi bo bashaka ngo azoronka 5 viabilisa. Ibyo nibyo bavuze 23 z'ukwezi kw'icumi 2016. Bukeye mu gitondo bwaho barandikiye deja urbanisme ngo yadoptere le plan de viabilisation. Le 25 basera convention ya Ecogel entreprise qui a viabilisé le site. Muri iyo convention ibirimo yaciye imbere ya musade de l'époque wakomeye muha hanyuma yitwara n'imbere y'umunoteri le même jour le 25. Muri iyo convention icyo ngeni yatakomeye Kabraniyeri muri ico gihe muri iyo convention iravuga neza ko umwenegihugu nyenitongo aronka 53% eko kweje gakora 47% ni muri iyo convention basinyanye. Kero 23 muri ya bintu y'aberemeranya bari bavuze mu mwenegihugu wese azoronka bazokora 5 niyo bateguye barashishira hamwe hakurikira muri convention n'uwa bavuze ibishane cyo bavunitse 23. Ikindi rero kuri iyo association c'est une association fictive nibaho icyo ndabivuze ko dafite icyemezo twaragiye muri peji mu Jabe
icega ryari igeze muri parike generale de la republique bonyene abaserukira imbere y'abitwa mu bakuru y'iyo shirahamwe yo gusenya association bariyemereye ko atasitati bafise batahegema n'urutegere bafise batahegema bafise no mu bushiraganji twaragiye kubaza ivyo bibazo ishirahamwe ritabaho rikiha kwiba amatongo ya 12 hectares amatongo kuromoma avanye centre de milliards ishirahamwe ritabaho aha rero mu bavuga ari ikibazo Indra gatongo superficie yatongo ni combien 12 hectares hanyuma bari bemerera bene igihugu ko umwe wese aza kubyamiriza bazomuha 5 ans bobo muri mu koshirisha byo bamuze ubazoma 5 ans umwe wese ngo tumbaririze amangana mugabo muri konvention basanyira shembera musanderi ni 47% itwabara ko jeme y'ibyamiriza kujya sipe hose yabikoze yabizavyo par intégration mwene gihugu ni tukatwa 53% flexibilité d'origine siko babikoze turafise impapuro zigerekana n'umwitondo nyine bakabaye amatongo yaha abana bari abakingira kuko niho nagombeje nta rwego na rumwe tugituye duhereye mu nzego zijejwe intwaro mu nzego zijejwe ubutungane ibinda bivuga nabo bitwara sena y'intango ya Kanyosha ngaha nabo bitwara parke PTG y'Imuhari ngaha nabo bitwara protection de la ya Muha ari ngaha bivuze kuko bo barazi ko ico abo navuze nabareze uko bavuga babasaba ndonda ko sibyo bavuga ko kandi bigaragara yuko batabyifashemo neza mu byo abene igihugu babashikirije ciwe barabizi bivuze magaze ngaha barabizi nabo nyine hanyuma yo kuba mukuru zacu Bujumbura je nimba kuvuga ngaha bavuze ni badezi yo muntu basa ikibazo kuvuga aha rero ndabivuga byo umusoro cyabene igihugu bene amatongo najewe ndimo ndabivuze kandi mbona ko turi kumwe mbonye mwebwe mbona n'ishuri umukuru w'igihugu mbona leta byeyi leta ngozi n'agahembo kose rufise isaha badusha kuvuga twagendagenda leta byeyi leta ngozi imbere yaho twarafunzwe twaraboshwe twarayibitswe uko batakarahinda ibyo twakora dufitemezo izo nzego twarazituye zirabizi ibyo zatuganye ibyo zakoze zirabizi zingaho uweze ko niba wabeshaza kumeshuza n'uzi kumugaragaro amamikorera abene barabyumva rero uno munsi twashaka nyene icubahiro mwiteka Imana yabateye nta kibera ubusa munsi y'ijuru hari umunsi ari umunsi Imana yashatse ibibazo byacu bizotoga umuti abandi bose baduteye akagere ntaco baduhaye kandi kanatsinda byarumvikana kuko ntawe uvugana injya mu kanwa avugana amata mu kanwa aba bose bamwe Bizarre yaramwishije naka yarabo mu nzego zose no mu rwego rw'umukuru w'igihugu mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu hari nk'abo abatira tuzi kubereka kibitobo giyo bamuhaye kugira kimenye fukamunwa niri yari kuje kuri naka abana byose bifite rero nakubaho kwite kamanitende twashaka tubasaba mwebwe muhagarariye inzego zose umusarara cya Bujumbura muri jisho kandi n'ishuri mukuru w'igihugu aratubwiye ko muri ko muri amakanda yiwe kujya kuri stade niyo twari turi nawe utashikiriwe niyo twari turi rero dushaka twari tuzi inzego z'ubutungane ntacyo ziradufasha twari tuyoye inzego z'umutekano zimwe zimwe zose nta kanenkaniro zivuga ko ntacyo zadufashije ubu rero twashaka abene igihugu tugowe hamwe y'ikivumvu kuko mwene igihugu arwaye imvunja yarafise itongo ryiwe rivana de centaine de millions mugabo bikaribwa n'akagwi k'abantu 11 kashizemo bamwe mbere n'abatatu batwara ku kabo bashizemo abagore babo bajemo abana babo aho bari barahagandaje imbere yuko ngo mugambi w'ukubyabiriza ubawe imbere ko na leta ifatiwe gushiza amatongo bere kubeneyo mugabo bagaruka gutora mu hacu aho barahagandaje n'abagandaje ko twabazi hari mu nzego z'igihugu tuzi hari n'abandi bavuye mu abana n'abagore babahari babubatse tuzi neza ibyo turiko twibuka ko tuzi ibyemezo nta kinyoma kirimo dushaka rero mu gufasha nta wundi nta bazo kwitura nimwebwe
mwebwe twituye twebwe nk'abana banyu twaguye mu ntege turabafashe ngo dufashe bijya binkuba ngo tugere kugira agatumiriza cyangwa uri aratumiriza wapi icyo gusaba ayo matongo yacu amwe arikamo bakwamo izo zirimo ayandi ntarubakamo ayandi bariko barubaka dushaka mubanze mufate ingingo gufata kibanza kugira ngo ibi turiko turavuga namwe mwibonere ko ari ukuri kugira ngo tugarure bite bigishoboka kuko ejo baritwaza kubaka ijoro n'umurango ubaka ijoro n'umurango n'abantu ijana ntabi wanje ubaka ijoro n'umurango sentare zarahagaritse wowe yarahagaritse umushikiranganji w'ubutungane aheruka nko guhagarika ariko ntiwumva twe twarimba imbega nyakubahwa songora dushaka mudufashe mufate ingingo mufate kibanza kugira ngo ibikurikira muheze muzofate ingingo burundu mwabonye ukuri ndabakoze ndagomba ukamenehoho ibyo bikorwa biriko birakorwa ijoro nta muntu yubaka ijoro utari gisuma ntushobora kubaka ijoro ndagomba mpamagare igipolisi mu gisagara ca Bujumbura na cane cane ubitwara abanze aho hantu ahagarike ibikorwa byose biriko birahakorerwa bibaye ngombwa nahashire position renforcée rero icyo kibazo baragituye ubutungane kugira ngo mutashitse reka rero ko bagiye guhagarika ibikorwa biri birahakorerwa reka tugende tuvugane n'umushikiranganji ajejwe amatongo rero tuzobaza ido n'ido wewe kuko nyina amatongo arayazi azotubwira neza na neza icyo kibazo aho gihagaze naho wenyine atake aserukira leta nkozi leta mbyeyi hanyuma twebwe rero icyo azoduhanura muzoheza muze mutubaze ati havuye mwiki ariko ndabasabe ubufasoni abariko barubaka aho hantu na cane cane kwa kijoro bahagarike kugira ngo ubwo rubanza bwo guhananiranye hariya tubanze tubaze nyene amatongo ndetse n'ukira umukuru w'igihugu muri domene y'amatongo hanyuma we azotubwira ati iyi domene ni iya bene igihugu kandi iya bene igihugu tuvyumve avuze ati iyi domene ni iya leta navyo nyene tuvyumve ari iya leta azotubwira ati bwoko bw'iki ari iya bene igihugu bwoko bw'iki ivyo rero tuzobibamenyesha ibyo byavuyemo icyo kibazo rero mutekane mukirindire mutekanye hanyuma tuzoza kukibaza hanyuma umwe n'igihugu arakoze cyane rwose kubyo yavuze byose nta muntu w'ubutungane neza kubaza bari ngaha ndababona nta n'uwo jengiye tuduha umushikiranganji niwe rero azoduha muco murakoze